kw'igenekerezo rya munani Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2022 Abarundi bazohimbaza umusi wahariwe ugukunda no gukundisha igihugu. Uwo musi uzohimbarizwa ku mugwa mukuru wa politike Igitega, hisunzwe itegeko ryo kuwa 4 Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2021 ryemeza nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza nyimboneza mu gukunda no gukundisha igihugu, rikongera rigashiraho umusi wahariwe gukunda no gukundisha igihugu. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye azoba yishikiye kuri stade Ingoma. Ibirori vy'uwo musi bizorangwa no kunamira no gushira amashugwe ku ntatemwa ya nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza, bikurikirwe n'inyigisho zidasanzwe zitumiwemwo indongozi zose zizobera kuri stade Ingoma Igitega ku mugwa mukuru wa politike. Ku batazoshobora kuhashika, ibiro bijejwe amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu vyarategekanije uko ibirori bizokurikiranwa ikibiriraho biciye kuri radio na televiziyo vy'u Burundi no ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye, harimwo Ntare Rushatsi House TV.